Inshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifotech Burundi, ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingaburo ibereye, ikinga ikavura nutrition clinique hamwe n'ubuvuzi kama naturotherapy. Bakunzi b'imigwi ya Nifotech ingaburo ikiza yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye, imigwi ya WhatsApp irenga 160 twise Nifotech ingaburo ikiza. Mu nkundire ndabaramutse canke ndabahemwiriwe bigategwa naho muherereye mu Burundi, mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye byo kwisi. Iki kiganiro mugiye gukurikirana ni kiganiro mwateguriwe n'ikigo Nifotech Burundi, mukamugiye kugishikirizwa na jewe Alexis Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku bushakashatsi bw'indwara ya cancer ku rwego rwa doctora. Uyu munsi tugiye kubaganirira ivyerekeranye n'ubushakashatsi hamwe n'ubuhinga bwerekeranye n'indwara igisibije cyane kw'isi ihitana buri mwaka umwe mu mezi 12 gusa abantu barenga miliyoni 18 bahasiga ubuzima, tubaye turirengagije amamiliyoni menshi y'abantu baba bayigwaye buri mwaka. Indwara bita atherosclerose. Iyi ndwara rero turayibasigurira, tubaho umwidondoro wayo mu Kirundi ari byo twita definition. Hanyuma muri kino kiganiro nyene tubereke ukuntu igitikije inganda ku isi, prévalence mondiale, tubasigurire uko bigenda mu mubiri iyo umuntu ariko aragwara canke agwaye iyi ndwara, physiopathologie. Hanyuma tubasigurire ibimenyetso biranga umuntu ayigwaye, symptome, tubereke uwo yasinzikaje ibimenyetso bimugaragarako complication. Hanyuma tubereke zimwe mu nzira bakoresha kwa muganga mu bitaro kugira ngo bashobore kumenya ko umuntu ayigwaye, bamenye naho igeze, diagnostic. Tubereke ibituma nyamukuru bitera iyi ndwara, bituma umuntu ayigwara, les causes, les facteurs de risque. Hanyuma dutanga impanuro y'ukuntu umuntu yokwigenza ayigwaye kugira ngo ntagume yisonga, prévention secondaire, tertiaire. Hanyuma tujye turangiza twerekana ibifungurwa muti, les aliments remèdes bikomakomeye bituma iyi ndwara ushobora kuyisezerera mu gihe uba uyigwaye. Kuvyerekeranye rero n'umwidondoro w'iyi ndwara wuko imeze, definition. Iyi ndwara nkuko nababwiye bayita atherosclerose. Mu mvugo yoroheje no kuvuga ngo ni durcissement et rétrécissement de la paroi artérielle, ikomantara nikoberana imitsi yo mu bwoko bw'ama artère itembereza amaraso, imitsi igereranye hamwe n'imitsi minini niyo ifatwa n'iyi ndwara yikomantara nikoberana ry'imitsi. Ni ukuvuga rero urwaye indwara umutsi wawe wafashwe cyangwa imitsi yawe yafashwe, atari imwe twita manere, atari imwe twita mavene, mugabo imitsi bita les artères irakoberana igakomantara, hanyuma ikazanduruka, mbere ishobora no kuziba canke igaturika. Iba yatewe ahanini iyi ndwara nuko hari ibinure na cyane ibyo twita cholesterol LDL, cholesterol VLDL. Nukuvuga mbere ni majambo ikinure kibi biba vyagiye bikiyegeranya bikivangavanga n'ibindi bintu twita cellule musculaire lisse, calcium n'ibindi, hanyuma kagenda bikipangapanga ahantu hamwe mu mugabane runaka w'umutsi artère, hanyuma bikaca bikora igikoko, dépôt de graisse bita atherome canke plaque atherosclérotique. Ivyo rero bishobora kwipangapanga mu dutsi duto two mu mutima, artère coronaire, mu mutsi munini usanzaza amaraso mu bice byose by'umubiri, artère aorte, mu mitsi idugana amaraso mu bwonko, artère carotide, mu mitsi yo mu bwonko, artère cérébrale, mu mitsi yo mu mafyigo, mu mitsi yo mu maguru n'ahandi mu bice bitandukanye by'umubiri. Ibyo rero bica bituma amaraso atabagitembera neza mu bice by'umubiri, uwo mutsi cyangwa iyo mitsi y'ama artère iba yakomantaye igakoberana yajyana amaraso. Mbere haragera n'igihe
umutsi uziba mugabo utazivye burundu, obstruction partielle, cyangwa ukaziba burundu, obstruction totale, aribyo twita stenose atheromatese, umutsi wazivye burundu uzibijwe nuko ibinure vyawe bihomyemwo bikawukomantaza hama bikawukoberanya. Ivyo bishobora gutuma n'umutima uhagarara ntusubire gukora ibikorwa byayo bisanzwe, insuffisance cardiaque, amafyigo agatabagara, insuffisance rénale, imitsi yo mu bwonko ikaziba igaturika, accident vasculaire cérébral, imitsi yo mu mutima ikaziba, infarctus du myocarde n'ibindi. Muri make indwara y'ikomantara n'ikoberana ry'imitsi itembereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère ariyo twita atherosclerose, ibaho buhoro buhoro, urayigendana imyaka 5, 10, 20, 30 utanazi kuyifise. Ibimenyetso biza kuboneka gusa iyo umutsi wakoberanye cyane gushika naho utagitembeza amaraso neza, mugabo ikiri kirabaho nta kimenyetso na kimwe kikugaragaza yuko uyifise, wiyumva nk'abandi bantu bose bakomeye gusumba abandi ku isi. Mugabo iyo umutsi wamaze gukomantara ugakoberana na cyane cyane ukaziba, stenose atheromatese, niho utangura kubona ibimenyetso bikomeye. Rero bitera ingorane zibiri nyamukuru: umutsi uraga ugakoberana, ukoberanijwe wagijwe n'ibinure byawihomyemwo, stenose atheromatese. Ico gikoko kirashobora kumanyagurika kikabyara utuntu tumeze nk'udutekere tw'umusenyi twita thrombus kayo, hanyuma tugatembera mu maraso yawe. Iyo dutembera babyita thrombose, hama bikabyara ingorane zitatu mu bice bitatu by'umubiri. Ingwara ya mbere, maladie vasculaire périphérique, MVP, nukuvuga hafatwa ibihimba y'amaguru, amano. Iyindi ya kabiri ni cardiopathie coronarienne, CPC, ni imitsi yo mu mutima iziba kumwe ndabibabwiye. Hanyuma ubwa gatatu, maladie cérébrovasculaire, MCV, nukuvuga ni imitsi yo mu bwonko ifatwa igakomantara igakoberana, mbere no kuziba ikaziba no guturika ikaba yoturika bibereye mu bwonko. Uwo ni umwidondoro mu ncamake. Mugo ntituravuga uko rero bimera mu mubiri igihe uri kurayigwara, igihe uyigwaye, aribyo twita physiopathologie. Mwisi rero ukuntu imeze, ukuntu ifata abantu mwisi muri rusange, muri magufi, prévalence mondiale mu mwaka w'2016, ingwara zifatira mu mutima no mu mitsi itembereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère, mu majambo magufi twita maladie cardiovasculaire. Nk'akarorero, ingwara ifatira mu mitsi yo mu mutima bita les artères coronaires, igakomantara igakoberana ikanaziba, ariyo twita infarctus du myocarde. Ingwara z'amasanganya y'imitsi yo mu bwonko yakomantaye, yakoberanye, yazivye, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, yica buri mwaka imiliyoni 18 ku isi yose. Abo ndabapfa sabagwaye, abagwaye n'ibiharuro byinshi cyane. Ibice 50% by'abantu bose bapfa ku isi bishwe n'izi ngwara zifatira mu mutima no mu mitsi itembereza amaraso, ni ukuvuga mu mutima, mu bwonko. Ibice 50% by'abapfa nabo mu bihugu biteye imbere bitunze, Amerika, Canada, Ubufaransa, Ububirigi, za Australia, Norvege, Ubudagi n'ahandi. Ariko muri Amerika no muri Canada bakaza ubwa mbere kubera imibereho yabo mibi yo kurya gisirimu no kunywa gisirimu, ibigiye kwica abantu, na cyane cyane abantu baba mu bisagara. Ibintu bisobanura ko mu bihugu bikenye iyi ngwara itasinzikaza kandi itica abantu benshi, na cyane cyane abantu baba mu bisagara, ku migwa mikuru y'intara, y'amakomine n'amaprovince. Abo nibo barya nabi, banywa nabi gusumba bene gihugu bo mu misozi, bagakarirwa n'ingwara gusumba bene gihugu, naho nabonye nitabagera umutwe. Ikarira cyane cyane abantu bagwaye ingwara y'igisukari, diabete sucre, abantu bagwaye ingwara y'umutima irangwa n'ivumu karenze ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle, abanywa bitabi, abamogoreye kunywa inzoga, abantu batwawe n'ibintu byo kwinezeza mu kurya inyama, kunywa amata,
amaforomaji, amavuta y'inka n'ibindi, amabere. Abantu bamba bicaye badakora imyimenyerezo ngororamubiri, les sédentaires, hamwe n'abantu bavyibushe, hamwe n'abaseshe inda, les obèses. Abo nibo bantu bageramiwe gusumba abandi kw'isi. Ku byerekeranye rero n'ukuntu iyi ndwara uyigwaye imera mu mubiri, physiopathology, ukurikirane neza witonze. Iyi ndwara nababwiye yikomantara, durcissement, nikoberana, rétrécissement y'imitsi itembereza amaraso mu mubiri, aribyo nababwiye bita atherosclerose. Iyo umuntu ariko arayigwara cyangwa ayigwaye mu mubiri bigenda gutya, mécanisme d'athérogenèse, ukuntu igikoko c'ibinure ciremarema mu mubiri wawe mu mitsi yo mu bwoko bw'ama-artère kikihomako. Ubwa mbere ho nagomba babwire yuko imbere mu mutsi wawe hajya amaraso atembera, hajya aca yikuba ariko aratembera, la paroi artérielle, hagizwe n'ibyo bita l'intima, hakagirwa n'ibyo bita la media na adventice. Si adventiste mu byumve neza, ni adventice. Rero iyo umuntu agwaye indwara y'igisukari, diabete, isukari kama ari umurengera mu maraso yiwe. Iyo umuntu afise umurengera w'ivumuka rirenze ry'umundi w'amaraso, hypertension artérielle, iyo afise akamenyero ko kunywa itabi akinjiza uburozi burenga 4,000 mu rujya mwotsi atumura. Iyo umuntu afise umurengera w'ibinure mu maraso, ibyo twita hyperlipidemie. Iyo umuntu afise umurengera w'inkaburamubiri ihingurwa n'ubwakasha bita insuline, ari umurengera mu maraso, hyperinsulinemie, umubiri wiwe mu mutsi utembereza amaraso, hajya amaraso yikuba ariko aratembera, endothelium, ntihasubira guhingura ibintu bita oxyde nitrique bikwiye, hamwe n'ibyo bita prostacycline. Ibyo rero iyo oxyde nitrique na prostacycline bidasubira guhingurwa neza na harya amaraso y'umuntu yikuba imbere mu mutsi ariko aratemberamwo, bica bituma ibinure n'indemamubiri, proteine, biri mu mubiri wawe mu maraso yawe bica byononekara bikabyara ubumara, ibyo twokwita peroxydation, bigahinduka ukundi, bikagira ububasha n'ubushobozi bwo kwihoma aho bitashobora kwihoma. Aho rero n'imbere mu mutsi wawe utembereza amaraso mu bwoko bw'amartère. Ibinure rero biri mu maraso yawe byo mu bwoko bita le cholestérol LDL canke les lipoprotéines de basse densité mu majambo yose, hamwe n'ibinure bita VLDL, les lipoprotéines de très basse densité. Ayo moko abiri cyane y'ibinure hamwe n'ibindi bita triglycerides biva mu isukari, bica bigenda bikiyegeraniriza hamwe bigakora ikintu c'ikibumbe, ico twita gastrique grasse, hama bikaja muri wa mugabane w'umutsi utembereza amaraso twita intima, nubwo bikinjira mu mutsi, hanyuma bigakora ikintu c'umubumbe, gastrique grasse. Ibyo rero nibyo bica bigenda buhoro buhoro uko iminsi haca, amezi, imyaka, icyunyunyu calcium gitembera mu maraso cyo kigenda cyo cinjira mwa bya binure bikarusheza gukomantara, mbere n'ibindi bintu by'imicafu iba mu maraso, les débris cellulaires, by'uducendemangingo twashaje twasambaguwe n'umubiri, nabyo bikagenda byivangavangamwo n'ibindi tutavuze. Ibyo rero bigakora igikoko c'ibinure c'icyunyu calcium n'ibindi, hanyuma bigakora igikoko c'ihoma mu mutsi wawe. Uwo mutsi rero uko iminsi haca, imyaka ikahaca, ugenda utakaza ukoroha kwawo, ukwaguka kwawo, ugutahuka kwawo, ibyo twita elasticité, perte d'élasticité artérielle. Wa mutsi rero ukaca ugenda ukomantara, rigidité, hanyuma ugakoberana, rétrécissement.
mwibuke ko ikintu kiri mu icunyu calcium kiba gikomeye, nk'akarorero iryinyo, igufa. Calcium rero imaze kwinjira mu ivyo binure bica bikomantara. Hanyuma ibyo binure rero nababwiye bita cholesterol LDL hamwe na cholesterol VLDL biba biri mu maraso yawe, nibyo byinjira bikarema icyo gikoko bikononekara. Ibyo bica bikwega rero yuko abasirikare bari mu maraso yawe bita macrophage nabo bita lymphocyte T baca batanga guhingura indemamubiri le proteine ziza gutuma bya binure birushiriza kwipangapanga no kwegerana no kugwira, bigakora ikigimbu kinini cihoma mu mitsi. Indemamubiri twita proteine pro-inflammatoire. Aha twovuga nk'akarorero izo ndemamubiri, izo proteine ziza gutuma bya binure birushiriza kwiyegeranya bikora igikoko cihoma imbere mu mutsi, ni nk'ibyo twita facteur de croissance dérivé des plaquettes. Ubu ni ubwoko bw'indemamubiri, platelet derived growth factor mu cyongereza niko bayita. Haba n'ibyo bita IGF, insulin like growth factor. Ibyo bita les interleukines 1, interleukine 1, interleukine 6, interleukine bita facteur de nécrose tumorale alpha. Indemamubiri bita les chymokines 1, monocyte chemoattractant protein 1, ibyo bita angiotensine 2 hamwe n'ibyo bita molécule d'adhésion cellulaire VCAM1 n'ibindi. Ibyo rero ndababwiye ntiwirigura bifata ku mutwe, namba utari umushakashatsi wikenerera ibigufasha, ibyo wewe byibagire. Wowe fata mu ijambo rimwe gusa uti unywa inzoga, urwaye hypertension, urwaye diabete, unywa itabi, urya inyama, unywa amata y'inka n'ibibihinguwemwo, uvyibushe cyane ugasesa inda, wama wicaye mugabo ubaye mw'ivyo tuvuze, umubiri wawe uhingura indemamubiri proteine ziza gutuma ibinure vyiyegeranya. Ivyo birakwiye. Hama gaca vyihoma mu mutsi wawe utembereza amaraso. Hanyuma rero ico gihe uko imyaka igenda ihaca niko cya gikoko c'ibinure calcium n'ibindi vyagiye vyiyegeranya bikihoma, kirakura kikaba kinini, tukaba twinshi dusanzaye hirya na hariya mu mutsi wawe utembereza amaraso. Hama ikazogukwegera ingorane zikomakomeye, wa mutsi wakomantaye ukanakoberana, atherosclerose, kubera bya gikoko c'ibinure cyawe bihomyemo, uragera naho koberana nyene bikomeye, tenose arterielle progressive serrée. Ibyo bigatuma amaraso atabagitembera neza, accident ischemique. Haragera rero naho icyo gikoko kimanyagurika, ibyo twita vulnerabilité de la plaque, kikabyara utuntu tutumanyagu duto tumeze nk'ubutete bw'umusenyi, thrombus. Utwo tumanyagu tugatembera mu maraso, thrombose, tukaza kuzivya umutsi, bigateza amasanganya ateye ubwoba. Ukuntu rero bishika kugira ngo icyo gikoko kimanyagurike biza gutya. Ubwa mbere wibuke yuko umutsi wo mu bwoko bw'amartère wakomantaye ugakoberana, atherosclerose, kubera ibinure byawihomyemo, bigatuma amaraso n'umwuka oxygene duhema mu muyaga uvuye ku bitegwa atabagishika mu bihimba bitandukanye, mu mutima, mu maguru, mu maboko, mu bwonko neza. Abasirikare twita macrophage baba bari mw'ico gikoko c'ivyo binure, baca batangura gusuka muri ico gikoko umurengera w'indemamubiri twita les enzymes, les protéases, na cyane cyane indemamubiri twita les métalloprotéinases matricielles, indemamubiri twita les catepsines, indemamubiri twita les collagenases. Ibyo rero nibyo bice bitangura kurya, kumanyagura cya gikoko c'ibinure twita chape fibreuse, hanyuma kikabyara utumanyagu. Hanyuma ico gihe birashika rero aho utwo tumanyagu twita cayothrombus dutembera mu mubiri, aribyo twita thrombose, dutemberejwe n'amaraso. Ico gikoko kimaze kumanyagurika kirasuka ibintu gisanzwe gifise muri ico bita les plaquettes fibrino-chlorique n'ibindi, bigatembera mu maraso
biremye udutetete tumeze nk'umusenyi trombus cyangwa kayosanga. Utwo dutete rero tumeze nk'umusenyi dutembera aribyo bita trombose, turagenda tukazibya umutsi tuba dutembereyemo, ari mu bwonko, ari mu kuguru, ari mu kuboko, ari mu mutima, hanyuma hakaca hakurikira ibimenyetso rero byo kugwara. Ibimenyetso byo kugwara rero biza guterwa naho uwo mutsi wazibye, hariho n'urugero wazibyeko, kuko hari igihe uziba mugabo ugitembereza uturaso duke. Ibimenyetso rero by'uwo umutsi wamaze gukomantara ugakoberana nibi bikurikira: iyo umutsi wakoberanye ariko utarakoberana ku bice 70% by'inzira itembereza amaraso, mu bisanzwe nta bimenyetso ubona, ushobora kuyigendana n'imyaka 10-15 imitsi yarihomyemo ibinure yarakomantaye, mugabo kuko utangure kubona ibimenyetso ni ngombwa ko bice 70% by'ubushobozi bw'uwo mutsi bwo gutembereza amaraso biba byamaze kuziba. Ikimenyetso cya mbere rero cy'umutsi wakoberanye, artère sténose, nuko utangura wumva ububabare cyane ibinyanya crampe, nk'akarorero mu kuguru, nk'akarorero mu gikiriza mu mutima, nk'akarorero ibinyanya mu bwonko. Aho cumenya ati ibara riraguye, umutsi ugomba uzibe. Kabiri, wama wumva urushe, unaniwe mu gikiriza, ukumva hararemerewe, ukumva umusongo uzibura mu gikiriza amasegonda nk'atanu ukaza wumva uraheze. Ibyo biyita angor cyangwa angine de poitrine mu mvugo y'ikiganga. Ibyo bikaba bukwi na bukwi mugabo bikaca bihera, kubera yuko nambara umutsi wo mu mutima, artère coronaire, wazibye ukaba utari kurajyana amaraso mu mutima, mugabo utazibye burundu, urumva amaraso na oxygene ntiba bishika neza mu mutima, nico gituma wumva uwo musonga uzibura mu mwanya ukarikura. Mbere ukaca wibaza ngo ntacyo bitwaye kuko wumvise biciye bihera. Kenshi biba iyo ukoze ibintu bigusaba inguvu, effort, nk'akarorero uduza ingazi, nk'akarorero uranyaruka, wihuta, wiruka, niho uwo mutsi wumva uzibuye. Mugabo wiyicariye, wiryamiye, uwo mutsi ntawo wumva. Gatatu, aho wumva uzehegwa mu bwenge, étourdissement, ibizunguzungu, kumeneka umutwe, ugacika intege umubiri wose, aho ucumenya ati amaraso ntariko araduga neza mu bwonko. Imitsi iyo mwizosi dugana amaraso mu bwonko, les artères carotidiennes, nk'akarorero yakomantaye, yazibye, ntikiyadugana amaraso neza mu bwonko, ubwonko ntiburiko buraronka amaraso neza. Ivyo ni ibimenyetso biboneka ku muntu yakomantaye imitsi ikaziba. Rero ivyo rero cyo bigushikana ku rwego rwaho ugira ibimenyetso rero byo gusinzikara, ivyo twita les complications. Iyo ingwara yikomantara nikoberana ry'umutsi utembereza amaraso wo mu bwoko bw'ama artère, ariyo twita atherosclerose, imaze gutera imbere gushika naho umutsi uziba, izana ingorane zibiri zikomeye: sténose athéromatese, umutsi uraziba, uzibijwe n'ibinure byawupakangiranyemwo bikawukomantaza, bikawukoberanya. Iyo ni ingorane ya mbere. Ingorane igira kabiri ni igikoko c'ibinure, calcium n'ibindi, cihomye mu mutsi wawe, umutsi ugakoberana, ugakomantara, kirashobora kumanyagurika, utumanyagu tugatembera, kumanyagurika, trombus, utwo tumanya iyo dutembera mu maraso, thrombose. Ibyo rero bikaca bibyara za ngorane zitatu nababwira ngitangura: maladie vasculaire périphérique, MVP, nukuvuga hariya mu maguru, mu mano, amaraso ntabagishikayo, gushika mbere naho inyama zibora, ino bagaca, ukuguru bagaca, cardiopathie coronarienne, inyama z'umutima zikabora, kubera yuko haheze iminota 3 gusa amaraso adashika mu mutima, mu mugabane runaka, uwo mutsi wajyanamwe amaraso wazivye, inyama zica zibora kubera kubura oxygene, les radicaux libres zica zisangangura izo nyama zikabora, necrose, ariyo bita infarctus du myocarde. Aho rero ubugwayi ibyo bita cardiopathie coronarienne, ubugwayi bw'imitsi ijana amaraso mu mutima, imitsi nyene yo mu mutima bita coronaire, cyangwa ukagira maladie cérébro-vasculaire, imitsi ijana amaraso mu bwonko hamwe no mu bwonko ikaziba, amaraso ntabagishikayo, n'ingorane bijanye nazo duhava tubona. Rero ivyo bica bigukwegera ikirere, bigukwegera ingorane zishika zitanu. Ubwa mbere, les artères des membres inférieurs, imitsi ijana amaraso hari epfo mu maguru, mu mano, mu birenge, iyo
irashobora kuba ariyo yagize ingorane ahandi atakibazo kirahaba kigaragara, bikagutera ibyo twita artériopathie oblitérante des membres inférieurs AOMI. Bisigura iki? Imitsi yo mu maguru yo mu bwoko bw'ama artère yo mu mano mu birenge iraziba, ushobora kuba ari umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, bitegwa cyo bica bibyara rero iyo mitsi yazibye, ino rirabora rikabyara igisebe kitumva umuti, bakavura butura boza bikanka, kuko igihe cyose uwo muti utazibutse ngo amaraso asubire gutembera, oxygene ikahabura, haca habora gangrène dans l'orteil, ikirenge kirashobora cyose kikabora, cyangwa umugabane runaka w'ikirenge ukabora, gangrène dans un pied ou d'une jambe. Hanyuma ino ikirenge cyangwa ukuguru kose bakagukata bagakura amputation. Aho rero nepfo mu maguru, mu mano, mu birenge, iyo umutsi wakomana ugakoberana kandi ukaziba. Ingorane igira kabiri ishobora kuba mu mafyigo, infarctus rénal, umutsi ujyana amaraso mu mafyigo iyo uzibye, bishobora guca bigukwegera yuko ikora ry'amafyigo ritabagara, ibyo twita insuffisance rénale, cyane bikagukwegera ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, rimwe ritoroshe gukontorora hakoreshejwe imiti, bitewe nuko ibyo bita angiotensine 2 yabaye umurengera mu mubiri wawe. Gatatu, udutsi tujyana amaraso mu mutima kandi two mu mutima twita les artères coronaires, dushobora kuba aritwo twakomantaye tugakoberana tukaziba, cyane tukazibishwa n'akagatete k'umusenyi katembereye mugabo ubwatwo tutakomantaye atabinure birimo, thrombus, thrombose. Hanyuma inyama zo mu mutima zabuza amaraso na oxygene, kubera umutsi wazishira amaraso bita artère coronaire wazibye, zirabora, nibyo bita infarctus du myocarde canke attaque cardiaque. Umuntu bishikiye arabura impemu, essoufflement, akameneka umutwe ibizunguzungu, hanyuma akagira umusongo zibura mu gikiriza, ukarekura angor canke angine de poitrine, aho ni mu mutima. Ivyigwa by'abahinga byakozwe byerekana yuko ibice 10 gushika 20% by'abantu bagwaye infarctus du myocarde, inyama zo mu mutima zibora kubwo kubura amaraso na oxygene, umutsi wazibye. Nta binure by'umurengera biba biri mu gikoko kiriyo, mugabo haba harimo ubwoko bw'amaproteine twita matrice extracellulaire, izo twita le proteoglycane, mugo na cholesterol nkeya. Aho mugo ni ibice 10 gushika 20% gusa by'abagwaye ingorane, ibindi bice iba ari cholesterol nyinshi y'umurengera, imwe n'ababwiye bita LDL hamwe na VLDL, ibinure bibi bigwira mu mubiri gusa iyo umuntu arya inyama, akanywa amata, akarya amagi n'ibihinguwe muri byo, cyangwa umubiri wabyihinguriye mu gitigu by'umurengera kubera itabi, inzoga n'ibindi bibitera. Ingorane rero igira kane ni mu bwonko, imitsi ijyana amaraso mu bwonko, hano mu izosi idugana amaraso mu bwonko, les artères carotidiennes, cyane imitsi yo mu bwonko bwayo, les artères cérébrales, irashobora gukomantara igakoberana, atherosclerose cérébrale, hanyuma ikaziba kubera ibinure byayihomyemo, cyane ugasanga iyo mitsi ntiyakomantaye, ntiyazibye, mugabo hari agatete k'umusenyi gatembera mu maraso kahomotse aho ibinure byipangapanze, hama kagatembera thrombose cérébrale, kakazibya umutsi wo mu bwonko, uwo mutsi ugaturika n'amaraso akabyana mu bwonko, hanyuma bigatuma aho uwo mutsi wo mu bwonko wajyana amaraso habora necrose, hanyuma umuntu akaca atangura kugira hemiplegie, ni ukuvuga akagira gukanyarara k'uruhande rumwe rw'umubiri, umunwa, umusaya, ukuboko, ukuguru, urubavu, amano, ikirenge, ntasubire kwiyumva yikozeko cyane bamukozeko, naho uwo mushira ku rubeya rwaka ntiyigere yumva ikintu kimuriko, paralizi. Arashobora no guca atubwenge, akazimira ubwenge ntamenye iyari, coma cerebrale, ariko bitangurirwa no kugira ibizunguzungu no kumeneka umutwe, mu nyuma mu kanya isase. Ivyo ndababwiye byo kuba paralize uruhande rumwe rw'umubiri, hemiplegie, bikaca bikurikira. Hama ubwa gatanu uwo muntu arapfa bukwe na bukwe mu buryo butitezwe,
kubera byabereye mu mutima, byabereye mu bwonko. Ndabibutse ko imiliyoni zirenga 180 z'abantu bapfa ku mwaka bazize ingwara zo mu mutima hamwe no mu bwonko no mu mitsi, les maladies cérébro-cardiovasculaires, ahanini kubera ibi binure nababwiye vyipangapanga ahantu runaka mu mutsi. Iyi ngwara rero ikariye abategetsi b'ibihugu, abatware mu mareta, kubera bigina amafaranga bakarya bibwira, bakanyuma bibwira ngo n'abasirimu. Inyama, amata, amagi, imirete, inzoga, ugasanga umurete umutegetsi arya, umushikiranganje, umushinga amateka, umukenguza amateka, umukuru w'igihugu, umukuru wa gisirikare, umukuru w'igipolisi, abategetsi batandukanye arya umurete mu gitondo na burende itosimba ngo irengane. Iritiro y'amata mu gitondo, Henekeni 5, amamusiteri, za champagne n'ibindi biyoga bizimvye, akibaza ngo yageze ku buzima, kumba ari kariyimbira icyobo. Abadandaza bakomeye binjiza amahera menshi, ubuzima bwabo nubwo mu kabare zamushikage bagashikagura, bagashwanyagura amaforomaje muhira muri frigo. Iyo arabakizwa naho batanywa inzoga, ibinyama ntibiva muri frigo, buri munsi ibinyama muhira, ibinyama mu kabare. Abanyagisagara biyita abasirimu n'incabwenge zize zaminuje, abarenze imyaka 40 y'ubukuru, abavyibushe bagasesinda, abo nibo bantu bageremewe gusumba abandi kw'isi. Iyo rero umuntu yazanye ibimenyetso biteye amakenga muganga yuko yoba agwaye ingwara y'ikomantara n'ikoberana ry'imitsi itembereza amaraso, atherosclerose, hari ibipimo bamwandikira kugira ngo akoreshe bakabimukorera. Barashobora gusuzuma amaraso kugira arabe ibiyagize, barashobora kumurika bakoresheje amaradiyo imagerie kugira barabe yuko hari igikoko cihomye mu mitsi yiwe, kugira rero bemeze yuko agwaye canke bahakane ko atagwaye. Bimwe mu bipimo bakoresha kwa muganga ni nk'ibyo bita angiotomodensitométrie informatisée, TDM, tomographie par cohérence optique, angioscopie, elastographie. N'iki gipimo elastographie nk'akarorero kiraraba igikoko kiri mu mutsi wawe kikakimurika kugira kirabe ko coroshe cyangwa gifise ibinure byinshi. Electrocardiogramme kirashobora kuraba umutima wawe ukuntu umeze, ingorane ufise izarizo. Tension arterielle ni igipimo bashira ku kuboko hama karaba umutima wawe ukuntu utera murindi w'amaraso. Barashobora gusuzuma urugero rw'ibinure cholesterol, LDL, HDL, triglyceride biri mu maraso ko bingana. Bakagupima urugero rw'isukari yo mu maraso, glycemie, n'ibindi bipimo muganga ashobora kukwandikira afatiye ku bimenyetso akubonana canke akumvana. None rero nibiki bitera ingwara y'ikomantara n'ikoberana ry'imitsi, atherosclerose? Bitewe n'ibinure byihomyemwo bigakwega n'ibindi bintu biza kwivangavangamwo nk'akarore cy'unyunyu calcium. Biterwa n'iki? Biterwa ubwa mbere n'ingorane bita syndrome metabolique. Ni ingwara zitandukanye umuntu agwara ariko zitewe n'imibereho mibi yo kwiyonona. Ubwa mbere, ingwara ya mbere, dyslipidemie atherogène, ni umurengera w'ibinure mu maraso. Ibinure cholesterol LDL, ibinure bita les triglycerides. Cholesterol LDL biva mu nyama, mu mata, mu magi, amaforomaje, amavuta y'inka n'ibihinguwe muri byo, cyane umubiri wihinguriye ubwawe atari byo winjije. Nukuba cholesterol endogène kubera kunywa inzoga, kunywa itabi n'ibindi, hamwe n'ibinure triglyceride biva mu nzoga, hamwe no mu isukari cyane cyane yo mu mahinguriro n'ibyo yashizwemo nk'amafanta, amaji. Dyslipidemie atherogène. Atherogène no kuvuga ngo uwo murengera w'ibyo binure uhoma ibinure ku mitsi yawe itembereza amaraso bikabyara igikoko, atherome. Ikindi gituma iyindi ngwara itera ikomantara n'ikoberana ry'imitsi
ni obesite, na cyane cyane ibyo bita obesite abdominale. Abantu bavyibushe inda igaseseka, urashobora gusesa inda ariko mu maso mu maboko uri muto muto n'amaguru ari muto muto. Igikuru nuko ukubyibuha gutera gusesa inda. Ivyo rero biratuma imitsi yawe ikomanta rigakoberana kubera ibinure by'umurengera. Ingwara y'ivumbuka yenze ry'umurindi w'amaraso yavevuye, hypertension arterielle maligne, ugasanga ivumbuka ryawe riri nko ku biharuro 18, 19, 20, 22, kandi bigakunda kwama biri hejuru k'urwo rugero. Aho ugabe ibinure byawe bishobora kwihomba ku mitsi byoroshe, kuko oxyde nitrique na prostacycline bidasubira guhingurwa neza n'umutsi wawe utembeza amaraso endothelium vasculaire. Iyo mu maraso yawe hari umurengera w'ibintu bita insuline bihinguwe n'urwangasha, hyperinsulinisme cyangwa resistance à l'insuline, biba bitewe ahanini kunywa inzoga, kunywa amafanta, imitobe, icyayi n'ikawa kirimo isukari nyinshi n'ibindi byose byaronzwe mu isukari, bica bisuguma urwagasha guhingura insuline y'umurengera iza guhangana n'iyo sukari waronze mu maraso. Nico kimwe n'abantu bakunda kurya ibintu birimo ibinure byinshi biva mu bikoko, baca bagira umurengera wa insuline y'umurengera, hamwe n'abantu barwaye diabete. Abo baba bafise ibyo bita rero le syndrome métabolique. Ivyo bituma ibinure byihoma mu mitsi gakoberana kandi igakomantara. Rero kurya inyama, kunywa amata, kurya amagi n'umurete, amaforomaje, amavuta y'inka, kunywa inzoga, kunywa itabi, kwa muri kuratoragura utagira urutonde rwo gufungura, grignotage extraprandial, ibintu by'amasukari, biga bintu by'amashokora, ibisuguti, amabombo, amagato n'ibindi byose bagize mu isukari yatumariye abantu. Hamwe rero no kwama wicaye ugakora imyimenyerezo ngororamubiri ni kimwe mu bituma bitera iyi ndwara yamaze abantu. Ibintu rero bishwashwagira byo kubona ibinyama, ibikeke, amagi, amata, umurete, ukumva umutima wawe uzahutse ukamenya ntiwabivirira, bikakuganza bikagutegeka. Ubu uri kurimbisha imva yawe amenyo, imbugita n'ifurusheti, bituma haba umurengera w'ibinure mu maraso bya cholesterol, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, hanyuma nabyo bikaza kubyara cya gikoko c'ibinure athérogenèse. Kunywa inzoga bituma igiti gushaka gihingura umurengera w'ibinure cholesterol na triglycéride, biza kwihoma ku mitsi yawe itembereza amaraso bikabyara cya gikoko plaque d'athérome, umutsi ugakomantara ugakoberana. Ibyugo by'abashakashatsi byarerekanye yuko abagabo banywa ibirahure 14 by'inzoga ku ndwi, hamwe n'abagore banywa ibirahure 9 by'inzoga ku ndwi. Abo bageramiwe n'urupfu rutewe n'iziba ry'imitsi itembeza amaraso gusumba abandi bantu, na cyane cyane iyo baba bivanze no kunywa itabi. Akamenyero kunywa ibintu biri mu isukari, amafanta yose muzi, amafanta ya citron, ya coca, amafanta atandukanye. Ibi biji mubona barangura za Uganda, barangura hanze bakaza kudandaza mu mabotike, mu alimentation, bijya bifate nk'ishyano, ubifate nk'uburozi. Kura ku meza, kura muri frigo, kura no muri botike yawe, unabidandaje uri kuramara abantu. Nta n'ihinguriro rihingura amaji ukwiye gushinga, n'iryo ufise rigurishe ukuremo umutahe ukora ibindi, urahe kudandaza ibintu bigutuma wunguka amahera menshi, ugatanga amakore menshi mu gihugu ariko uri kuramara abantu. Ahubwo burya n'abatwara igihugu barakwiye kwiga ingingo. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka birakwiye kwiga ingingo zoshiraho zo kugabanya ibintu bihingurwa bidandazwa mu gihugu ariko bije kumara abantu, kuko ntushobora kugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo kubungabunga amagara y'abantu ariko kandi ugateza imbere ibiza kumara abantu, itabi, inzoga, ibinyama byinshi, kandi ntihabe inyigisho zo gukangurira abantu guhunga ibyo bintu. Kubungabunga amagara y'abantu biba biriho, mugabo ku rubuga ibikorwa n'igihushane. Rero amaleta yo ku isi arakwiye gushyiraho ingingo zigabanya ibintu bimara abantu kandi bigahingurwa bikadandazwa byemewe n'amategeko y'igihugu. Ataraho
imvugo izoba ari imwe ariko inkoro izoba ari ibindi. Hariho n'ibindi mugabo bishobora gutuma ugwara les facteurs de risque. Nk'akarorero, iyo uvuka mu miryango bakarigwa no kugwara ingwara y'umurengera w'ibinure mu maraso, prédisposition génétique à la dyslipidémie, ico gihe urashobora kugwara iyo ngwara byoroshe. Ntibisobanura yuko iyo papa yayigwaye nawe utegeza kuyigwara, mama yarayigwaye utegeza kuyigwara, sokuru nyogokuru yarayigwaye ko nawe uzoyigwara. Oya, mugabo ufise umubiri ushobora kuyigwara byoroshe, nivyo bita prédisposition génétique. Hari ibintu umubiri wawe uhingura n'ivyo udahingura, ibituma uramutse unyoye inzoga ukanywa itabi ukanywa icayi ukanywa ikawa ukarya inyama ukarya umureti ukarya amagi, ushobora kuyigwara byoroshe gusumba uwundi atavuka mu miryango y'abayigwaye. Abantu rero bavuka mu miryango abantu bishwe cyangwa bagwaye iyo ngwara bo kwiyubara cyane mu byo bajya no mu byo banywa, muri ibi bituma bakabica kure gusumba abandi, kuko imibiri yabo ibiremwe mu buryo bashobora kuyigwara byoroshe. Mugabo iyo bazibukiriye ibituma ntayo bagwara. Ikindi gituma ni gutungwa n'ingaburo ikenye imboga na cyane ziribwa ari mbisi, legume cru, ishu, itomati, ibitunguru bibisi, beterave n'ibindi. Ikenye n'ivyamwa kugira uronke umucungwe, umuhwi, inanasi, mandarine, indimu, pome, pasteke, amabunga, amatunda, ugasanga nisanganye ubugize. Niyo uturonse tukaba ari utw'abana, nibyo hakabana bobura bakuze, kuko abakuze bo bariko baricikanira, ariko abana ntitubice. Rero imboga n'ivyamwa yari biki, umubiri wacu buri bintu twita les antioxydants nka vitamine C, vitamine A, ibintu bita zinc, selenium, magnesium. Hanyuma ivyo bikenye, hanyuma ukaca utungwa na za nzoga, bya binyama vyokeje, bya binyama bikaranze, byavyifitiye akazi umwotsi, haca haba lo stress oxydatif. Ibinure indema mubiri biri mu mubiri wawe birononekara bikabyara ubumara kandi bikihoma mu mitsi byoroshe, oxidation. Hanyuma kandi urashobora kugwara iyo ngwara iyo umubiri wawe ufise ibinure bike bita l'érithroprotéine de basse densité, ivyo twita cholesterol HDL, high density lipoprotein, HDL. Iyo ari nkeya uba ufise amahirwe yo kuzogwara iyo ngwara. Ahanini biterwa no kurya indya zitagira indemamubiri zikwiye n'ibinure bikwiye, régime alimentaire hypocalorique, kubera kwirira rimwe ku munsi ukarya utuntu twa ntapfo, ukiyamira ku tuntu tw'ubugari bw'umwumbati, umuceri wera ushize mu turengarenga, nta n'utuvuta kubera ubukene. Mugabo ukaca utungwa n'akabare za nzoga wikwegamye, nawe utavyibushe ngo usese inda uragwara iyo ngwara, kuko iyo cholesterol HDL yabaye nke mu maraso, igituma ibinure cholesterol LDL ikinure kibi cihoma mu mitsi yawe byoroshe. Kandi hariho contraception orale ou pilule contraceptive. Abagore n'abakobwa barya ibinini bibakingira gusama inda, abafise amahirwe menshi yo kuzogwara iyo ngwara yikomera ry'imitsi, na cyane cyane iyo bageze mu bucamvyaro menopause, kubera yuko guca imvyaro konyene ku bagore ni kimwe mu mahirwe atuma bashobora kuyigwara, kuko umubiri wabo utawugihingura ibintu bita les estrogènes bisanzwe bikinga kwihoma kw'ibinure mu mitsi y'abagore. Cyo gituma abagore bayigwara gake gusumba abagabo, kubera bafite ama estrogènes menshi iyo bataraca imvyaro, kandi abagabo bo bafise estrogènes nkeya cyane. Abagabo bayigwara gusumba abagore. Impanuro rero twotanga mu majambo magufi, ukeneye kuzibukira iyi ngwara no kuyirinda, irinde ububare no kugendana n'abantu batwawe umutima n'inzoga. Mugendane gusa batagiye mu kabare, ariko iyo bagiye mu kabare wirinde kubagira la compagnie, wirinde kwa muri kuragendana nabo ngo bagukwega kwegere mwaho kamenyero cyangwa bakakugumize kimwe washaka gutsinda, kuko ni wikwega kwegayo bizokugora gutsinda ukamenyera, uce wiyimbira imva wewe nyene. Upfuye abatabize bace babesha abantu ngo Imana yaguhamagaye kandi wewe nyene ari we wiyimbiye icyobo. Irinda akamenyero kwa muri kurarya inyama, unywa amata y'inka, urya amagi milete, amaforomaje, amavuta y'inka n'ibindi byose bihinguwe muri byo uko amazina yavyo atandukanye. Wirinde kwa muri kuri heza isukari yo mu mahinguriro, kuri isukari ku meza igihe cyose bishoboka. Ibagira
namba mu kunywa ubuyi mu kunywa icyayi bisaba yuko ushyiramo isukari kuko binyoye bigaragara bitogukundira, bihagarike bikure ku meza kuko utagira ubuki. Mu gitondo utehe igitoke, itomate, ushiremo ibiyoba, ushiremo akunyu n'ibitunguru, wifungurire. Teka ibyo biharage, ufungure umutsima w'ingano w'ibigori mu gitondo. Ivyo vyayi bireke. Ubwo buyi namuto mwabugaragara utagira ubuki bureke. Ayo mata yaso ya namuto mwagaragara atagira ubuki yareke. Namugisha n'isukari naho gira gake kurumamo ko kubesha gusa umubiri wumve ko bigamunse. Ari ugende wimenyeza gusubiriza ubuki igihe cyose bishoboka. Mwabasirimu mwe, mwabakozi ba leta, mwabategetsi mwe mutwara igihugu, mwebwe muri mu nzego z'umutekano, inzego z'ubutungane, inzego nshingwantwaro, mwamukora mu mahonje, mwabadandaza mwe mufise inoti, mwebwe muba mu bisagara cyane cyane, yiyubare mutegeka yaba gukanyu ataraho mwa muri ko muri imbere icobo, kandi naho mwa muri abasenzi musenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Iki combo mwiyimbira mu kurya no mu kunywa ibitari byo, Yesu ntazogifurira ayo masezerano yigeze asezerana. Dr. William Osler n'umuganga bamwe wo mu cya Canada yemeje ko ibice 90% birenga by'indwara zose zisinikanye kandi zica abantu ku isi ziva ku meza mu kurya no mu kunywa bitari byo, no mu kutarya no kutanywa ibyo twasabwa kwihereza. Rero Yesu wewe uririmba ntazogukingira indwara no gupfukenyutse kandi wibonye mu gihe wonyene wiyimbira icobo. Umuhinga mu byo kwiyumvira w'umugiriki Seneca philosophe niwe yavuze ngo man does not die, he kills himself. Umuntu ntapfa niwe yiyimbira icobo, mu gihe Dr. Hans Biehle yavuze mu gitabo ciwe Health Power ati benshi muri twebwe imbabazi duhambamwe tuzimbisha imbugita ni brochette. Gira akamenyero ko kwama wihereza ibintu biri mu isukari kama glycide complex izananye mu bintu by'ibinyantete bitononekariye mu mahinguriro, ingano, amasaka, uburo, ibigori, sesame, granulin n'ibindi, soya, ibiharage, legumineuses. Isukari yabyo ntitera umurengera w'isukari mu maraso, ntitera diabete. Hari igihe zirwaye diabete mugo ntitera diabete, kandi ntitera kwihoma kw'ibinure mu mitsi yawe, ahubwo birarinda no kwihoma kw'igikoko c'ibinure mu mitsi yawe. Wize ivyamwa vyinshi, umutobe w'ivyamwa, umutobe w'ikaroti, umutobe w'imicungu, umutobe wa mandarine, umutobe w'amabungo marakuja, umutobe wa prune de Japon, amatunda n'ibindi. Ubikuremo vitamine C, vitamine A, vitamine K, zinc, selenium, magnesium, hanyuma birinde ko ibinure byawe byihoma mu mitsi yawe utembereza amaraso. Umubiri wawe iyo wama wihereza ivyamwa n'imboga uba ufise ibintu bita glutathione hamwe n'ibintu bita peroxide dismutase bikwiye birinda yuko ibinure byawe n'indemamubiri byononekara ngo bibyara indwara mu mubiri. Irinda amafiriti y'uburyo bwose apakangiramwo ibinure, na cyane cyane amafiriti watetse ku muriro mwinshi, umwotsi ugafumba, ibizigire bikaza, amavuta agatangura guhindura irangi agatangura kwirabura, bijya n'uburozi n'ishano poison. Irinde kuguma uri kuratoragura grignotage extra prandial, utegeka akayabago, ukora imyimenyerezo ngororamubiri n'imiburi buri nk'iminota 30 unyongere mu ibarabara, ku kibuga, mu rupangu, iminota 30 uzunguruka, usimba igitsibo, umugozi, ugende muri jardin utembe ibintu urime, aho wahora ugenda na bisi uhagende n'amaguru, n'imiburi buri iminota 30 ku munsi, iminsi 4 kundwi. Aho uturira ibinure ntibizigera byipfakangirana mu gitigu cyangwa mu mitsi yawe itembereza amaraso. Namba warabyushye ugasesa inda, ugerageza ibishoboka byose kugira utakaze nk'ikiro kimwe n'igice ku ndwi c'ibiro byawe birenga ku byo wategeza ku ofisi. Aho uzoba wikingiye kandi uzoba uri kurwanya iyo ndwara. Ubu rero wagwaje, hakenewe rero umuti uvuye mu ngaburo udukiza utarinze kudukwegera karambaraye ngo dutere izindi ndwara tuzivuza mbere rimwe na rimwe ntizinakire. Umuti kama ngiye kubabwiye
ugize n'ibiterwa bitatu bikomeye mu koza imitsi yawe no kuyihomora mu binure byagagiranye, naho byaba biri mu gitigu cyangwa ikaba mu mutsi, ahariho hose mu mubiri wawe bica bigaguruka bigahomoka, imitsi igasubira koroha, ikagenda isubirana buhoro buhoro elasticite yoroha yaguka, hanyuma amaraso agasubira gutembera neza. Iroza ibi bintu ngiye kukubwira si ibintu biri muri Amerika, si biri muri Canada mu Bubiligi, si ibyo uzokomanda mu Bufaransa, ni imiti Imana yaremye iraha iruhande yawe, yaremeye gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu. Ni ibitunguru bya sumu ayi canke garlic mu Congereza, ni indimu canke lemon citron, ni igitunguru gitukura oignon rouge red onions. Muti rero bimeze gute mu majambo apunaguye? Ivyigwa by'abahinga byasanze ko muri tungurusumu harimo umukimba w'ibintu mvuga n'ibyo ntaza kuvuga. Birinda umurengera w'ibinure mu maraso no mu mubiri, birinda kukivuga sesinda, bihomora ibinure ku gitigu no mu mitsi yacu itembereza amaraso igihe byihomyeko. Hari ibyo bita ajoene, hari ibyo bita alicine, hari ibyo bita saponine, hari ibyo bita adenosine, hamwe na vitamine C cyangwa acide ascorbique n'ibindi tutavuze. Ibi rero biroza ibinure ku gitigu, ibi rero biroza ibinure byihomye mu mitsi yawe bigatembera mu maraso, hanyuma igitigu kikabihinguramwo indugwe iza gufasha mu kunoza imfungurwa wariye zirimo ibinure. Tungurusumu ntibyoza hama ngo bice bitakara mu mwanda mukuru canke mutoya, oya, irabihomora bigatembera mu maraso, igitigu kikaca kivyakira kikabihingwamwo indugwe bile iza gukoreshwa mu inozwa ry'ibinure iyo bigeze mu rura rwawe rutoyi. Tungurusumu rero n'umuti uteye ubwoba w'igitangaza, uvura indwara zirenga 60 mu ndwara zikomakomeye mu nzira zitandukanye ikoreshwamo. Kandi ivyo bintu biri muri tungurusumu ni antioxidant, birarinda ko indemamubiri n'ibinure vyononekara mu mubiri wawe ngo bivyara ubumara buvyara indwara. Indimu irimo vitamine C, irimo ibintu bita les flavonoïdes, les saponines, les tannes, alkaloïdes, les trapezoïdes n'ibindi vyinshi. Kandi byinshi muri ibi biroza mu maraso yawe ibinure, bikoza ibinure mu gitigu, hanyuma amaraso agatembera neza, bikakurinda indwara, bikagwanya n'indwara. Biroza imitsi yawe yihomyemo ibinure. Ibitunguru bitukura oignon rouge birimo umukimba w'ibintu, mugabo ngomba mvuge icyo bita quercétine, cyakozwe ku bushakashatsi bukomeye hamwe na alicine yo mu bitunguru bya sumu. Ibi bikomeza abasirikare bagwanira umubiri, bikarinda yuko indemamubiri n'ibinure vyononekara oxidation, bikavyara uburozi ubumara. Irinda ko ibinure vyihoma mu mitsi yawe bikavyara igikoko plaque d'athérome, imitsi yawe igaha bikomanta rikoberana canke ikazoziba. Isanzaza udutete tw'umusenyi twiremaremye, les thrombus canke le thrombus, kandi niyo utwo dutete dutembera mu maraso thrombose tugasanzara. Rero indimu na tungurusumu n'ibitunguru n'umuti udasanzwe ku ndwara zifatira mu mutima, mu mitsi itembereza amaraso no mu bwonko, hariya mu maguru, mu mafyigo n'ahandi, les maladies cérébro-cardiovasculaires. Mu majambo make rero, iyo uvanze indimu, tungurusumu n'ibitunguru n'ibishishwa by'indimu ukabivanga ku rutonde ngiye kukwereka, bigufasha ibintu bibiri bikomeye kuri iyi ndwara. Bikora n'ibindi byinshi bivura indwara zitandukanye, mugabo muri uyu mwanya kuri iyi ndwara yikomandara n'ikoberana ry'imitsi itembereza amaraso, atherosclerose hamwe n'izibagiyomisti, stenose arterielle. Iyi miti itatu igufasha ubwa mbere koza ibinure byagagiranye mu mitsi yawe itembereza amaraso, les plaques d'athérome cyangwa plaques athérosclérotiques. Kabiri, bituma amaraso ashika mu mutima neza, mu bwonko, mu maguru, mu mano, mu birenge, mu maboko, kubera amaraso acatembera neza cyane. None rero wotegura gute iyi miti itatu Imana yaduhaye ku isi yose y'igitangaza? Maceration, ubuhinga bwo gutegura uyu muti. Tonora kandi usekure intete 50 nini za tungurusumu, 50 grandes gousses d'ail, ariko banze kuzironga mu mazi abitse. Kura kw'ibishishwa,
hanyuma uronge kandi ukatagure amagoma 4 manini manini y'ibitunguru bitukura onyohuje. Ronga kandi ukatagure n'amashishwa n'izo ntete zose zirimwo, indimu 3 canke 4 nini zitakabiranye zitanikiwe ku zuba. Ivyo byose tuvuze uko ari bitatu wabiteguye uko mvuze, bishire mu litiro ry'amazi avuye kuzika rikarabira, ucupfundikira ntibiheme mu kintu atari plastique. Isaha iheze amazi comme solvant universel afise ubushobozi bwo gukwega bya bindi byose nababwiye biri mu ndimu, mu bitunguru, mu bitungurusumu, mu bishishwa by'indimu. Mu isaha iyo amazi washizemo aba yabize atari mabisi, ibyo ukeneye byose aba yamaze kubikwega. Ariko naho isaha yorenga akaba amasaha 2 cyangwa 3 nta burozi buca buzamo. Shira mu gatambara kera gafise umubiri wa popeline, gatambara kera koroshe kadatobaguye, hanyuma ukanye, hanyuma umimine uronke amazi, hanyuma shira mu gacupa upfundikire kataborera kabonera naho ushira ahantu atatara muco w'izuba. Hanyuma iryo litiro ukuyemwo urigotomere mu gitondo, usubire saa 6, usubire ku mugoroba nk'iminota 30 cyangwa irenga imbere yo gufungura. Ariko wafunguye kugira unywe urindire haca amasaha 2 niho umuti ukora neza. Mu gitondo, saa 6, ku mugoroba ilitiro biba riheze. Menya neza hamwe wowe ufise frigo wokora umuti w'iminsi 3 cyangwa 4 icyarimwe, hanyuma uhejeje kuwumimina ukacushira muri frigo mu ducupa dutandukanye kugira ngo ugume wugurura kubera ucupa n'ingoga. Muri menya neza kandi wirire gukoresha tungurusumu uva amaraso mu buryo bwa bwose. Umudame n'umwigeme ari mu butinyanka menstruation wakomeretse ukaburi kora joroma amaraso, wirinde gukoresha tungurusumu wibungenze kuko alisine irashobora no gukorora inda, na cyane wafashe ku rugero runini nk'uru kituma haba ibise. Wirinde gukoresha indimu mu gihe ugwaye indwara y'amaside y'umurengera mu mushishito gastrite hyperchlorhydrique. Wirinde gukoresha ibitunguru bitukura mu gihe ugwaye indwara y'amara y'amanyantege nke irangwa n'amagaze menshi cishe po mu nzira y'umwanda mukuru, kuzura inda byo bita colopathie fonctionnelle. Ikiringo wobikora ni hagati y'imisi 30 na 60 cyangwa irenga, bigategwa naho ubugwayi bwari bukugejeje. Wowe uri kurakurikanwa n'umuhinga yabinonosoye, abaganga bagupima kugira ngo barabe yuko yangorane wari ufise yagiye irahera. Rero twisunze ubuhambazi w'iki cigwa hamwe n'ibindi vyigwa bifasha mu gukingira amagara y'abantu no kuyanagura igihe yamaze kugwara. Turahimiriza abategetsi ba leta y'u Burundi bavire hasi umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kama, atari ubupfumu, atari ubufyitirizi. Abahinga b'abavuzi kama bakora ibyo bazi, batahura bize, bahabwa ikibanza n'ijambo, bakingigwe ata muntu anyanyaswa atotezwa yugarirwa ikigo ngo atotezwe yomogwe azira ko yakoze umwuga neza. Abaganga bize ubuvuzi tumenyereye medicine moderne nibamenye yuko ubuvuzi kama ari imiti ikinga, ivura kandi ikiza iyo yakoreshwe neza n'abahinga babizi. Ntibintu abavuzi kama ngo babakumire, ariko kugira abaganga babikore ni ngombwa ko leta y'u Burundi, inama nshinga amateka n'inkinguza amateka bishiraho amategeko ngingira abavuzi kama, hakaba ibigo by'ubuvuzi kama bifasha mu gusuzuma imiti bikayiteza imbere, bakayitangira impapuro zituma ikoreshwa mu gihugu no mu makungu yemewe kuko yasuzumwe neza. Ibintu byo kuguma duhigana aho gushigikirana ngo duteze imbere igihugu bihagarare mu gihugu. Umuntu anyanyaswe kubera yazanye umugambi utamenyerewe mu gihugu, ahubwo leta bamwegera babijejwe, abanyura amagara y'abantu leta bamwegere bati ibi bintu uri kurakora bimeze gute, araho guhinyanyurwa hahinyanyugwe, leta ibishiremo ingufu hanyuma bitera imbere. Ndibuka ejo bundi ngene ncubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ari Gitega yavuze ati tugeze igihe dukwiye no gukoresha imiti twihinguriye. Ibyo kwamba tuzi yuko umuti wa gripe, malaria, inyonko
fievre typhoide, umuti w'ibikomere, ibisebe, indwara y'umutima, indwara mu karenze y'umurindi w'amaraso, diabete, cancer, byose ngo bizozana mu Buhindi mu bazungu. Tuba tuvuze ko ibyo twize ari amanyanga, ari amangetenge, kuko namba twize gusa gutanga ibyo abazungu baduhaye, baduhekenyera tumira, twese tudashobora guhingura no twize iki tumaze iki, kugara gusa mu biro kigira umuntu w'igitangaza, ngo ufite amadiplome yakuye muri Amerika, mu Bubiligi, mu Bushinwa, mu Bufaransa, amaziki adashobora gufasha igihugu gushyiraho ibintu bishasha igihugu kidafise. Dufise ibiterwa bikinga bikavura indwara indiri, abarundi ntabyo bazi, ntabyo bigishwa. Ivyo biterwa twabihingura bikavyara umuti w'igitangaza utuma n'abazungu bazoza kwivuza iwacu bakazana amahera y'agaciro. Ariko uwuzanye uwo mugambi ugasanga wowe ntuburimwo, uca umunyanyasa ukamutoteza. Ariko abapfumu n'abarozi n'abafyitirizi abo nta ngorane, ntacyo bishe. Kugira ngo Burundi butere imbere ni ngombwa ko tuva mu ngendo za kera. Mwene wanyu azanye umugambi uteza imbere igihugu, uteza imbere sosiyete, uteza imbere umuryango, cyangwa umuteza imbere. Kumunyanyasa sico Imana yaguhamagariye, sico Imana yagushiriye mayo mabanga. Ubwo n'ubujuju bwa kera, ibintu by'abadayimoni byo kunyanyasanya tubisezerere. Abategetsi b'igihugu rero nibahe umwanya ukwiye ubuvuzi kama bukogwe neza, leta ibushigikire, amakosa yakozwe kera akosogwe. Abavuzi kama bahabwa inyigisho zikwiye, bakora ibyo bazi, badasuzugurwa mu gihugu, nabo badasuzuguza umwuga. Leta niyo ifisemo uruhara. Turahimiza rero n'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, tugahimiriza urwego rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka bishyiraho amategeko, tugahimiriza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bavire hasi guteza ubuvuzi kama imbere. Abavuzi kama ntibanyanyaswe, ntibatotezwe, ahubwo bashigikirwe bimwe biboneka. Twihingurira imiti n'abanyamahanga baze kwivuza iwacu, ubumenyi n'ubuhinga turabufise. Nshuti namwe bagenzi bakunzi w'ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushobora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150 yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye. Kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu, kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye. Hanyuma mukaca muronka ivyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abandi. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyose cyo kw'isi, biciye ku buhinga bwa WhatsApp. Mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.